Banywanyi bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije akanakanya kukumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa n'ishira hamwe Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno musi kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe mu mazimisi mushikirizwa na ndondeza kubijanye n'ibitutsi n'ivyagirije ataho bifatiye biherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye aho yemeje kwisekeza ndondeza ari ryo rinyuruza abantu rikabagandagura mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ni ngaho twaciye dufatira intumbero yo gusubira kwibutsa amadosiye yose twakoze ko muri ndondeza kugira ngo mwese mutwumviriza mutubere cyabona tubereke amadosiye twagiye turavuga hanyuma dusabe icyo gipolisi ko cyo kwerekana ingene ibintu biba byagenze uko tubivuga ari ndondeza yoba yarahagaritse abo bantu bose. Ikiganiro cuno musi rero ni ikiganiro kigira gatatu muri ivyo biganiro bidasanzwe kikaza gusubira kwibutsa amadosiye y'abafashwe mu mwaka w'2016 mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Uyu musi tubashikiriza abafashwe mu gice ca mbere c'umwaka w'2016 kubera ko uwo mwaka uko tubibona ni umwaka inzego z'umutekano mu Burundi zimonogoje mu gufata abanyagihugu mu nyuma bakabugwa irengero. Abo twakoze ko abo twatohoje ko bafashwe muri uwo mwaka ntiboshobora gukwigwa mu kiganiro kimwe gusa, bisigura ko ku munsi w'Imanuza hazoba kandi ikindi gice tuzobabwira abafashwe mu mwaka wa 2016 mu gice cya kabiri cy'uwo mwaka nabo nyene bakabugwa irengero ryabo. Uwa mbere tugiye duhere ko mu kiganiro cy'uno munsi ni Alain Joseph Kadada, umunywanyi w'umugambwe MSD aba mu Ngagara, akaba yafashwe ku igenekerezo rya 3/0 umwaka w'2016 afatirwa imbere y'ibitaro vya gisirikare vyo mu Kamenge Hôpital Militaire. Ico gihe yafatwa yaragiye gufata pikipiki ngo imwunguruze aho yaravuye mu kirabo kiri ku Mutangano, aho naho akaba yaragiye gusangira agacupa na bagenzi we bari bamutumiye. Amakuru isekeza ndondeza rifise akaba ari uko bamwe mu bamutumiye bari abashaka kumutega mu mutego babitumwe n'iperereza. Igihe rero Alain Joseph Kadada yaragiye kurira iyo pikipiki ngo imwunguruze, yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Abo baciye bamufata bamwuriza imodoka ya pick-up y'ibiyo bitabona, bacafata inzira yo kuri Gare du Nord. Guhera ico gihe nta urasubira gukubita ijisho Alain Joseph Kadada. Kwigenekerezo rya 13/0 nyene mu mwaka wa 2016 hari abasore batatu bafashwe n'igisirikare cy'u Burundi. Abo nabo ni Firme Wakana batazira Freedom, Claude Nshimirimana batazira Obama na Olivier Mugisha batazira Che Guevara. Kuri uwo munsi mu gitondo ca kare igisirikare cy'u Burundi n'abapolisi bazindutse bakikuza amabarabara atari make yo muri zone Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ni muri yo ntumbero bamwe mu basirikare batumbereye urupangu inimero 113 ryo kwibarabara ry'indwi aho nyene muri zone ya Cibitoke, baraheza bahasanga abasore batari bake bari baharaye, barabafata. Bamaze kubafata baraboha babashikiriza umukuru w'ikambi yo kumuzinda yitwa Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Uyo nawe agenda bajanye mu modoka yiwe abanza no kubatembereza aho nyene muri zone ya Cibitoke. Kuva Lieutenant Colonel Darius Ikurakure atwaye bano basore aba twavuze amazina n'abandi tutaramenya gushika ubu nta urasubira gukubita ijisho Firme Wakana, Claude Nshimirimana na Olivier Mugisha. Haciye iminsi 3 gusa Berize nta Karutimana, umunywanyi w'umugambwe MSD yahoze kandi yitaba imyerekano y'ukuyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kumutakura, akaba yaje imbere y'abandi mu gutanga imvyino zatuma abari mu myerekano biborohera banezerwa muri ivyo bikorwa bari barimwo. Uyu nawe yarahagaritswe mu ijoro igihe ca 3 y'ijoro, ahagarikwa n'abasirikare bo ku kirindiro cari kwibarabara rya gatatu aho kumutekura. Abo basirikare bakaba bari
baje barongowe na kapiteni Prudent Ntezimana. Prudent Ntezimana we nyene yagiye yemereye ababanyi ba Berize na Karutimana ko bagiye kumubaza ibibazo bikeyi, maze mu gatondo agaheza agasubira gutaha muri urwo rupangu. Ariko guhera kuva ico gihe itariki 16/0 mu 2016 nta urasubira gukubita ijisho Berize na Karutimana. Kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa mbere mu 2016 mu gihe umusirikare Alexis Manirakiza batazira Kabila yaravuye ku kazi, akaba yakorera mu gipolisi cy'Inyamirama bikwijabe police judiciaire. Alexis Manirakiza yarahagaritswe n'abasirikare be n'umupolisi. Abo basirikare bakorera ku kirindiro cyari kwibarabara ry'icumi muri zone ya Kibitoke, bakaba ari barongowe n'umukuru wabo wo kuri ico kirindiro Adjudant Alexis Ndayiragije. Amaze kumufata ari kumwe n'abasirikare arongoye, baciye batwara umupolisi Alexis Manirakiza bamufungira kuri ico kirindiro nyene cyari kwibarabara ry'icumi aho mu Kibitoke. Muhageze mwijoro Alexis Manirakiza batazira Kabila ngo yaciye ashikirizwa abapolisi bari barongowe na Brigadier Juma asanzwe azwi ngaho nyene muri zone ya Kibitoke. Uyu nawe ngo yateye amujana muri zone ya Kamenge. Guhera ico gihe nta numwe arasubira gukubita ijisho umupolisi Alexis Manirakiza batazira Kabila. Iki kirindiro cyo kwibarabara ry'icumi aho mu Kibitoke ni kirindiro ngo cyari kidasanzwe kuko cyari kirindiro cyabako abapolisi, abasirikare n'imbonerakure bose bakaba bakunda kubamwe bambaye impuzu z'igisirikare, kandi bakaba bari bagabwa n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Kuri uwo munsi nyene kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa mbere mu 2016 Emile Kwizigira, ubu nawe ni umunyagihugu ava mu gihugu cy'u Rwanda ariko yakuriye mu Burundi, akaba yari afise urugo kumutakura aho ni mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Uyu nawe yarahagaritswe n'abapolisi bari barongowe n'urongoye Tubaziyemeje Emile, uwo bita Commissaire Felix Niyo Rugira. Uyu Emile Kwizigira amaze gufatwa yaciye ajyanwa mu gasho ko kuri zone ya Kibitoke, ariko umuryango w'ugiye kumuraba bukeye ntibigeze babona Emile Kwizigira. Bikavuga ko mwijoro yoba yaciye asohogwa agasho. Guhera ico gihe gushika no munsi nta urasubira kumukubita ijisho. Ico yoba yarazize akaba ari uko yari umunyagihugu aturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Kwigenekerezo rya 17 mu kwezi kwa kabiri mu 2016 umusirikare Adjudant Major Deo Ndagijimana akaba n'umuforoma wo ku bitaro abasirikare mu Kamenge. Uyu nawe yarahagaritswe. Ico gihe yahagaritswe avuye gukorera ku bitaro Bumerek. Akaba amakuru yatohojwe n'isekeza ndondeza yahagaritswe n'abakozi biperereza bari barongowe na Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka be na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Ayo makuru nyene avuga ko bamaze kumufata baciye bamushikiriza umukuru w'iperereza mu gisirikare Colonel Inyasi Sibomana. Adjudant Major Deo Ndagijimana yari yarigeze gufatwa amezi 4 imbere yuko afatwa aho mu kwa kabiri mu 2016. Ico gihe afatwa bwa mbere naho nyene yari yashikirijwe Inyasi Sibomana arongoye iperereza mu gisirikare amufungira muri police militaire aho yamaze indwi imwe gusa, kubera ko ibitaro akorera byaciye biza kumurondera n'abajyango bakamurondeza. Colonel Inyasi Sibomana yasanze ateza kumurekura, ariko ngiye amurekuye amubwira ati genda, ariko nta usigiye. Nkuko yabivuze haciye amezi 4 gusa yasubiye kumufata. Adjudant Major Deo Ndagijimana ntarasubira gutogwa irengero ryiwe. Kwigenekerezo rya 23 mu kwezi kwa gatatu mu 2016 umusore yitwa Boris Sinagaye ari kumwe na mugenzi we Derike Banzubaze barafatiwe ku rubibe rw'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Kibitoke aho bita Kuruhwa. Bamaze gufatwa bagarukanwa mu gasho ka commune Rugombo aho nyene mu ntara ya Kibitoke, maze mwijoro bahabwa ibiro by'iperereza mu ntara ya Kibitoke. Ico gihe byari birongowe n'uwitwa Jovite Butoyi. Jovite Butoyi nawe yahavuye abamanukana mu gisagara ca Bujumbura muri iryo joro nyene, ariko kwigenekerezo rya 5 kwezi kwa 4 mu 2016 Derike Banzubaze niwe wenyene yahavuye atwagwa
kuri sentare nkuru y'igisagara ca Bujumbura. Ico gihe nta wigeze asubira kumenya iyo bashize Boris Sinagaye. Kuva kwa 2023 ntwarante mu 2016 gushika no musi nta urasubira gukubita ijisho Boris Sinagaye. Haciye imisi ne gusa kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu mu 2016 umupolisi OPP2 Simon Masumbuko nawe yaranyurujwe mu buryo budasanzwe aho yakorera ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania Ikobero. Ico gihe nawe ku mugoroba yari yagobereje akora ariko asangira agacupa no waramurongoye Alfred Manirakiza. Maze mwijoro OPP2 Simon Masumbuko ataha mu hoteli yabamwo Hotel California aho benshi bita kwa Polinare aho nyene Ikobero. Mwijoro yitwa ko agiye mu nzu yiwe ariko baje kumuraba mu gatondo basanga inzirugaye imodoka yiwe iri imbere y'ihoteli ariko OPP2 Simon Masumbuko atari hari. Ayo makuru nyene akavuga ko muri yo hoteli hari umukozi w'iperereza yitwa Claude yari amaze iminsi 2 ahaba nawe nyene basanga muri ico gitondo si hari yari yamanutse Bujumbura mwijoro. Iryo nyene OPP2 Simon Masumbuko yaciye aburamwo. Abajyango ba Simon Masumbuko baragerageje kumurondera mu iperereza baje kumurondera Himuyinga aho bagiye kumurondera hose bagumye batega ubwoba. Igipolisi cy'u Burundi n'iperereza ntaco bigeze bakora haba wararongoye Simon Masumbuko aho nyene kuri Pafe Kobero canke uwatwara i Hotel California eka mbere n'uyu mukozi w'iperereza Claude yamanutse muri iryo joro bivugwa ko ari we yagiye yamanukanye Simon Masumbuko. Kuva ico gihe gushika no musi nta urasubira gutora irengero rya OPP2 Simon Masumbuko. Kwigenekerezo rya 4 mu kwezi kwa 4 mu 2016 Caporale Placide Mpawenayo yakorera mu ikambi yo kumuzinda. Uyu nawe yahamagawe ku telefone na Premier Sergeant Major Ndayishimiye umukozi yakorera nyene muri iyo kambi yo kumuzinda amuhamagara ngo bahurire mu Kamenge kugira ngo amusubize amafaranga 150 yari amufitiye. Mu gihe Caporale Placide Mpawenayo yashitse mu Kamenge ngo yaciye yakigwa n'abakozi b'iperereza bamwinjiza muri pick-up y'ibiyo bitabona maze baja kumupfungira mu biro by'iperereza mwirohero. Kuva ico gihe nta urashira gukubita ijisho Caporale Placide Mpawenayo. Igitangaje guhera ico gihe nyene uko kwezi nyene umushahara wiwe waciye uhagarikwa nkuko womengo mu gisirikare cy'u Burundi bari bazi ivyabaye kuri Caporale Placide Mpawenayo. Mu gihe hagira habeho amatohoza hari yatanguye amatohoza ku ruhara Premier Sergeant Ndayishimiye yoba yaragize mwinyuruzwa rya Caporale Placide Mpawenayo. Akaba kandi yaciye anavuga mu misi yakurikiye mwigandagurwa rya General de Brigade Atanazi Kararuza uyu bambe Premier Sergeant Ndayishimiye yaciye arungikwa gukorera mu gihugu ca Somalia. Kwigenekerezo rya 16 mu kwezi kwa 4 mu 2016 uwitwa Vincent Bizimana n'umunywanyi w'umugambwe MSD akaba yakora kandi mwishira hamwe ry'abanyamerika LifeNet. Uyu nawe yarahagaritswe ku rugo rwiwe mu Gatunguru ahagarikwa n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Yafashwe izuba riva afatwa umuryango wose ubona yongera afatwa n'abarongoye aho hantu yaba ariho bari bose bariko baravyibonera. Ariko kuva afashwe nta urashobora gukubita ijisho Vincent Bizimana. Hari n'abakozi b'iperereza bazibesha umuryango bavuga ko bashobora kubereka iyo Vincent Bizimana yarabohewe. Aba barashoboye gutwara amafaranga ashika miliyoni n'ibihumbi 600 vy'amarundi ariko amafaranga yaratanzwe Vincent Bizimana nta wasubiye kumukubita ijisho. Haciye imisi ne gusa kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2016 umunyagihugu w'u Rwanda yitwa Emmanuel Bizimana. Uyu akaba kandi yari n'umuvuga butumwa mu isengero rya Pentecote ryo mu gihugu cy'u Rwanda. Yarahagaritswe muri commune ya Kibago mu ntara ya Makamba aho yari yagiye kuramutsa umuryango w'abagenzi biwe yarakunze kugendera incuro zitari zike. Amaze gushika muri uwo muryango baciye baja kumwerekana ku biro vy'igipolisi
w'igipolisi vya zone Kibago, maze umukuru w'igipolisi aho mu Ikibago acaramufata avuga ko atamunyarwanda akeneye mu ikomine yiwe. Bukeye baciye amushikiriza uwararongoye iperereza mu ntara ya Makamba, uwitwa Samuel Destino Bapfumukeko. Uyu nayo araheza aramupfunga, amufungira muhiriwe, aho bivugwa ko yamupfungiye mu musarani w'inzu yiwe imisi 23. Maze mu kwezi kwa gatanu bimaze kumenyekana kabo mu mugwi w'igihugu uharanira agateka kazina muntu bagira baje gusaka mu nzu kwa Destino Bapfumukeko. Uyu yararongoye iperereza mu ntara ya Makamba, yaciye amutwara ahandi hantu hatazwi. Guhera ico gihe nta numwe arasubira kumenya irengero rya Emmanuel Bizimana, umuvuga butumwa w'isengero rya Panecote mu gihugu cy'u Rwanda. Haciye imisi 9 kwigerekezo rya 29 ukwezi kwa kane mu 2016, Balthazar Mbonitsura yahoze ari umusirikare w'u Burundi, akaba kandi ari n'umunywanyi w'umugambwe MSD, yarahagaritswe muri quartier ya gatatu mu Ngagara, ahagarikwa n'abapolisi bo muri api. Aba nabo bari bafashijwe n'abahoze bakora imyerekano, uwitwa Epitas n'uwitwa Desire. Aba barahejeje bacamushikiriza umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Guhera ico gihe nta urasubira gukubita ijisho Balthazar Mbonitsura. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu mu 2016, umukozi w'iperereza yitwa Savino Nahindavyi, uyu nawe yarabuzwe irengero aho yari ku kazi iwe, aho yakorera ku cicaro gikuru c'ibiro by'iperereza i Bujumbura. Uyu yatonze ku kazi, yirirwa ku kazi, maze ku mugoroba amakuru isekeza ndondeza ryaronse, araheza arafatwa na bagenzi we ku itegeko ryatanzwe n'uwo bita Emmanuel Ndayiziga ajejwe iperereza mu gihugu hagati, benshi bakunze kwita DDI. Savin Nahindavyi yoba yamaze ukwezi kose apfungiwe mu biro mu gasho katazwi k'iperereza mu Ngagara muri quartier 10 nkuko bikunzwe kuvugwa. Mu nyuma ngo yoba yahavuye agandagurwa, akaba ikiziga cyiwe cyo bacatawe mu Bwiza, kikaca kijya guhambwa batarinze kumenya ico kiziga icarico. Umuryango wiwe waratewe ubwoba, uhungira mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu misi heze mu mwaka uheze umupfasoni wiwe nawe yahavuye yitaba Imana inyuma y'ingwara yateye amakenga abantu batari bake. Kwigenekezo rya 14 aho nyine mu kwezi kwa gatanu mu 2016, Calixte Irankunda, umunywanyi w'umugambwe Iprona, yarahagaritswe muri komine Kanyosha, ahagarikwa n'umukozi w'iperereza Jodassin Nkezabahizi. Araheza aja kumupfungira ku biro by'iperereza mu gisagara ca Bujumbura hajya mwirohero. Aha uyu nawe nyene Calixte Irankunda nta urasubira kumukubita ijisho kuva afashwe na Jodassin Nkezabahizi. Kuwa 19 ukwezi kwa gatanu mu 2016, Adjudant Philibert Ndwamungu, Adjudant Major Emmanuel Nahayo na Caporal Chef Ndereyimana, aba nabo barahagaritswe mu Kamenge, bahagarikwa n'abagendanira umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Ico gihe aba bafatwa bari batezwe umutego n'umukozi w'iperereza yitwa Leya Nzeyimana be n'umusirikare Adjudant Jean Bosco ahishakiye. Kuva bano basirikare bafashwe gushika uno musi nta urasubira kubona irengero ryabo. Kuwa 26 kwezi kwa gatanu mu 2016, umusirikare umupolisi bambe w'ipete rya Lieutenant Colonel mu gipolisi OPC2 Jerome Ndikuriyo nawe yarahagaritswe mu Kamenge mu gihe yaravuye ku kirabo aho bita kwibuye kuri Gare du Nord mu Kamenge. Araheza afatwa n'abakozi b'iperereza, abo nabo bakaba ari Joseph Mathias Niyonzima n'uwitwa Mathias Nduwimana batazira Atiya, bari mu modoka zibiri pick-up zibiyo bitabona. Kuva bamufashe izo modoka zafashe ibarabara rya Bugarama. Bukeye umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye amenyesha ko uyu muntu ngo yoba yazize ivy'amatongo, ariko guhera ico gihe nta na kimwe kirakogwa kugira ngo abo baba bamuhoye ivy'amatongo baheze bafatwe. Amakuru dufise nuko OPP2 Jerome Ndikuriyo imisi mike cyane imbere yuko abugwa irengero yari amaze imisi atega ubwoba n'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba, eka mbere akavuga ko n'urongoye
inama nkeguzamateka Reverien Ndikuriyo yagiye muri abo bamutera ubwoba bakaba bamwagiriza ko yoba yegereye cyane bamwe biyonkoye ku mugambwe CNDD-FDD bakunze kwita aba frondeur. Aha niho ikiganiro cy'uno munsi kirangiriye. Dushimiye mwese mwadukurikiye, tukabibutsa ko abafise amakuru y'ababuzwe irengero bashobora kutwandikira ku nimero ya WhatsApp. Murakoze.